biragoye ko abantu bamutahura, ariko avuga ko afise amahoro kuko we yitahuye. Kuba yitwa Umu DIASPORA, Umurundi yamaze imyaka irenga 20 mu mahanga, aje aca afata ingingo yo kuja kwibera hasanzwe avuka. Abantu ngo vyarabagoye kumutahura. Christian Ndayishimiye, umurimyi mworozi aba mu ntara ya Cibitoki, uyu yamaze imyaka irenga 2 muri Egypte, imyaka 15 ayimara muri Belgique, na 3 ayimara muri Norvège. Yose hamwe ni imyaka irenga 20 ari mu mahanga. Inyuma y'imyaka aba mu mahanga, ngo niho yafashe akanya aribaza neza, asanga guterera imbere mu Burundi birashoboka cyane. Kubwa Christian Ndayishimiye, umuntu akwiye kuja mu mahanga agiye kurondera umutahe n'ubumenyi, maze acagaruka kubikoreshereza havuka mu Burundi. N'iterambere azobazanye kandi n'akazi azobazanye muri bene wabo. Documentaire y'umwamikazi Reine Njinga yaravye kuri Netflix, ngo yaratumye yumva ko akwiye kwisubirira iwabo, narijya hari klima nziza. Mu Burundi ntihakonje kandi ntihaturira. Ati imbeho yari mukunyica kandi wacu ari heza cyane. Development harabaho gufata risk. Wewe ugitangura ibi ntabwo wari ufite yishaye ibintu kwerezanye ubworozi ngiyemwe ntigeze ngerageza na rimwe. Ngo bwoba gute washoye kutsinda gute? Je urumva nkuko nakubariye musanzwe ugenda umuntu iyo niyangajije ku kintu nafashe decision gukora ikintu inzira zibiri swate kirare sisa canke kigapfa ariko kija gupfa ariko kabisa nagerageje cyane gose. Rero burya no kuba mu mahanga ni ikintu kitoroshe, ntago ari nzobaze nk'abo bafashe ingendo bakaja muri Syria. Ubu nta n'amezi 6 iyo barahera ngira ngo ibyo bintu bibaye. Ubaze umuntu yo bararonse ibikaratasi nyuma y'amezi 6 byo kuba hariya no gukora no kwintegra muri societe. Urakubitika mushera, urakubitika ubuzima ntibwagoroshe. Ariko uje ukazino ukiyintegra ugakora. Ndashaka kukwereka ukuntu ubugume bw'ubuzima hariya dushoboye kubamo kandi tukawuperservera kandi bakaronka n'ibyo bikaratasi bakatangura no gukora haci imyaka 2, 3, 5 uje ngaha. Ico kintu je t'assure ugitestinze je iriraro nta myaka 3 bimaze, ariko uje ukakigerageza iyo ta yuko akigerageje muri Europe no ngaha inyungu ivamo. Aho ba resite nini iri hano nini cyane, kuko muri ico gihe urashobora kubaho nk'ariya tuvuge mu ngambo zibiri zose resite na rasheke. Urashobora kuja hariya ukavuga ati nzoroga ibikaratasi ntangure gukora ndungike n'amahera mu Burundi. Abenshi nuko bagenda biyumvira kandi kugira bamwe barabishikako. Ariko muri uwo mwanya akoresha kugira ngo aronke uko abazungu ari arakubwira turafise none formation utwara umuduga permis yawe iri valide hano uje kwiga gutwara umuduga kugira ngo aronke ibikaratasi bizoshobora kumufasha hariya. Bimutwara iyo processus mutwara igihe kinini entre binane katana kimari karinjiza ego zo kwinjiza, ariko urabona ko umwanya afashe urunje nkorora nk'inkoko nkorora y'amafi depuis le départ. Hari wizopfa hari wizobaho ni rensenya nkarondera nkakora nk'ukuri ya munyaburayi ariko ararondera ya permis wiwe canke iki. Je t'assure que réussite uzosangira ngaha paraporo yo bahari ya muri Europe. Wawo ndi ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera, niko abazungu babona nk'inyungu ngaho iwacu tutabona. Bo niki batabona iwabo twe tubona nk'inyungu. Christian Ndayishimiye ati icambere nuko abarundi batabanza kumenya no kurondera amakuru y'ivyo bagiyemo. Iburayi rero burya ubuzima bwaho buragoye, ariko ababayo ntibabivuga. Kenshi iyo baje usanga base nk'ikonje y'ukwezi, kenshi barasaba ideni. Wowe rero iyo babonye basayangana
ntumenye ukuri. Ico nobabwira ni kimwe: ja hanze ugiye kurondera umutahe n'ubumenyi, hanyuma uce witaye. Ahenshi mu bihugu vya Afrika n'Uburundi burimo, iyo ugiye gusaba akazi usabwa kuba warize ivyo bintu ugiye gukora canke waragize formation yavyo. Ahenshi mu bihugu bimaze gutera imbere ntusabwa ivyo wize, usabwa ivyo uzi gukora. Mbega Christian kubera aje gutangura uburimyi n'ubworozi, yarabifisemo ubumenyi, yaravyize, yarigeze abikora? Christian avuga ko yatanguye kurima no korora kijambere atabumenyi na bukabifisemo, ngo hari ivyo yigiye kuri internet, kuri YouTube na Google, ibindi avyigira ku barundi babikoze yishikiye kuri tele. Ngaha mu Cibitoki ati narahazanye igiterwa gishasha ca pome, abantu ntibantahura, bamwe bakanca intege bati ntikizohaba, ariko no munsi barankeza cyane. Burya ku muntu yifuza gutera imbere ashobora no gushoramo agatahe kiwe hagati yo kubikorera mu gihugu gitunze no kubikorera mu gihugu gikenya, aho barayisite byoroshe ntihe aha muri Afrika. Ndakuha na burero bwinshi, amakompanyi menshi yo mu Burayi ubu bariko kubera ico bita main d'œuvre ino muri Afrika n'amahera makeya. Usanga ari amahera makeya, nk'umuntu tuvuge entreprise ikora nk'imiduga, nk'iyo mu gihugu kibanye hariho nk'amaentreprise agiye ava hanze bakagira amasamblage y'imiduga bakayikorera nko mu Rwanda, canke nino bizoshoboka kandi bizoshika. Amahera amuzungu atanga ku mukozi ntabwo uwo ngaha ni makeya cyane gose ugereranije n'ariya y'Iburayi. Hari ibintu byinshi aha umukozi atarinda gusaba, kandi ikindi na concurrence ni ntoya. Concurrence ni ntoya cyane, kandi abantu batanguye gutera imbere ukoresha amatelefone kuyinforma, ubumenyi buko buragwira, bariga turiga. Urumva ino umuntu ashobora kugira experience, turi capable kabisa ugasanga rero terira hari yo gukorera ko ari ibintu byinshi byo gukora ino kabisa. Sifiyo ko umuntu afatiye courage à deux mains, kuko gutangura ikintu gishasha biragoye mu ntango toujours, ariko nabariya bo muri Europe ibihugu byabo ntibyamenye bisakuriye. Usubiye inyuma gatoya barakoze cyane kugira bashikaho bari uyu munsi. Abantu benshi iyo bavuye mu mahanga bahitamo kwibera mu muji nk'Ibujumbura n'ahandi, kubera ko Christian yahisemo kwisubirira yavuka iwabo mu ntara ya Cibitoki. Christian ati abantu bagira amahitamo atandukanye bitewe n'ivyifuzo vyabo vy'ivyo bipfuza gushikako. Jewe rero iyo ngumi Bujumbura ibingeze ko ntivyari gushoboka. Bamwe mu nshuti n'abagenzi aho kuyaga imigambi bashaka muze murasohokera ahantu heza maze mukajya ayarenza yo mwinjiza. Ivyo rero ndumva ntari kubishobora, si ivyanje, kandi jewe sanzwe nkunda kuba ahantu hatuje hatagira urwamo rwinshi rw'imiduga. Amafaranga arakaze cyane gose amafaranga arakaze cyane, kandi aro agafraze nyene cubahiro mukuru w'igihugu yavuze ati amafaranga burya arahunga umuntu amafaranga kuyajera ni ikintu kitoroshe, ni ikintu kitoroshe mugabo iyo wimenyereje buke kugenda utadepansa, ukoze nk'uwo muntu yakoze igituma ashobora w'igihumbi ashobora gutera imbere, uwo muntu w'igihumbi akarusha uwo muntu 10,000, nuko uwo w'igihumbi ashobora kuvuga ati arakoresheje ayo 900 akabika basi n'ijana. Ariko wa muntu uri 10,000 asanga byose 10,000 arabikoresheje nta n'ijana yabitse. Kuziganya rero ni ikintu cyambere umaze kukimetriza ukamenya kujera budget yawe, nico kintu gishobora kugufasha gutera imbere n'inyarutse. Kuziganya ukabika dukeya nubwo cyo bari individuel mukatubika, ukamana amafaranga aho ata disposition, kuko habonetse nk'aka deal gakomeye ushobora gukoresha amafaranga nubwo utakoresha yose ushobora kukikora ugakora ukadira.
kuziganya rero usanga ari ikintu ni nka ca kindi watanguriye ko tijeye Bujumbura kweri ndabona amahera yombere yako vuba. Abantu benshi batinya gufata risk. Kuri Christian vyagenze gute ngo ashire imitahe mu burimyi n'ubworozi atigeze akora? Ati jewe ku kintu nkunda sinigera ntinya gufata risk kubwo nkoresha umwanya n'umwete nka wa wundi asanzwe ari Burayi. Rero ndashobora kubaho neza nk'uri Burayi kandi ni ngaha. Nk'ubu urabona nta myaka 3 irarenga ntanguye buno bworozi, ariko urabona ko buteye igomwe. Narubatse urupangu ndagororeramwo, iryo raro ndaheza ndigitire nyokuru wanje ryitwa Ranch Esther. Ntungiye mwinka, intama, inkoko, imbata, idendo, inkwavu, amafi n'ibindi. Nahaye akazi abakozi batari bake bakora muri ibi.